Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu mwaganze imitima yanyu. Ndabifurije indwi nziza y'umugisha, indwi izobereye indwi y'ubwiza, muzabone ikiganza cyiza cy'Imana gikora ku buzima bwanyu. Ndabifurije amahoro y'Imana, amahoro arutuko yomenywa n'ubuntu wese ashiramire imitima yanyu. Yesu agiye kuja mu ijuru, yabwiye intumwa ziwe arazibwira ngo ndabasigiye amahoro. Ayo mahoro Yesu yadusigiye, haleluya, aganze mu mutima wawe. Wowe uhora gudukurikirana ibiganiro byacu, taragira subscribe bikore, Yesu aguha umugisha mwinshi. Ndabashimiye bavandimwe muhora mukurikirana ibigo biganiro iminsi yose, abadusengera, abadushigikira, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Uyu munsi wa none utangura indwi, ndafite ijambo rigufi rivuga ngo ndakwifurije kuba umuntu Imana yirata. Hari igihe hari abantu Imana yagiye yirata, akavuga ngo ndirata kanaka, nahisemwe nk'abagabo babiri gusa niba shaka tuvugana namwe uyu munsi wa none. Dusome mu gitabo cya Yobu, narasonye amajambo akora ku mutima wanje, numva no yabasangiza. Igice cya mbere umurongo w'indwi kugeza ko turamanuka gatoya. Uhoraho abaza Satani ati, uvuye hehe? Uhoraho yabaje Satani ngo uvuye hehe? Satani yishura Uhoraho ati, mvuye kwiragira mu isi no kwigendagendamwo. Uhoraho abaza Satani ati, mbega witegereje umusavyi wanje Yobu, yuko atawuhwanye nawe mu isi, ari umuntu atunganye w'umugororotsi, anyubaha akitandukanya n'ikibi. Haleluya. Hari ibintu bingahe Imana yavuze kuri Yobu. Mbega witegereje umusavyi wanje Yobu, yuko ntawuhwanye nawe mu isi. Ijambo rya mbere, ari umuntu atunganye w'umugororotsi. Ijambo rya kabiri, anyubaha akitandukanya n'ikibi. Uyu mugabo wamubonye. Bavandimwe, reka ndakwifurije kuba umuntu Imana yirata, umuntu yitandukanya n'ikibi, umuntu yubaha Imana, umuntu akunda Imana. Ndakwifurije kuba uyu muntu. Haleluya. Ndakwifurije kuba umuntu akunda Imana, yubaha Imana, ayanga icyaha, akitandukanya naco. Yavuze ngo akitandukanya n'ikibi, akitandukanya n'ikibi. Ndakwifurije kwitandukanya n'ikintu cyose kibi ku buzima bwawe. Witandukanye n'abagenzi babi, witandukanye n'amajambo mabi, witandukanye n'ikintu kibi. Dawudi yaranditse muri Zaburi ya mbere, aravuga ngo harahiriwe umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira z'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranye, ariko ibimuhimbara biri mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Kandi iryo jambo nijyarimbura ku murango no mwijoro. Avuga ijambo ryiza, aravuga ngo nzomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba, ibibabi byacu ntibyuma, icyo azokora cyose kizamubera kuno. Uwo muntu n'uwuhe? N'uyu muntu yavuze hano. Haleluya. Umuntu witandukanya n'ikibi. Yobu ngo yari itandukanije n'ikibi. Satani, wabonye umuntu wanje witandukanije n'ikibi, witandukanije n'amajambo mabi, witandukanije n'ikibi, anubaha akitandukanya n'ikibi. Hari igihe umuntu ashobora kubaha Imana mugabo akagendera mu bibi. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo jewe nsengera mu idini kanaka, sengera hari mugabo bibi akaba kicuzuye ibibi. Umva, ndakwifurije kwitandukanya n'ikibi. Haleluya. Haleluya. Witandukanye n'ikibi, wubaha Imana, utagendera mu bibi, ukorera umwami wanje, umwami wacu agushingira inahi. Haleluya. Ndakwifurije kuba uyu muntu w'igiciro. Umurongo ukurikira ukavuga ngo maze Satani yishura, Satani arishura, yishura Uhoraho ati, mbega ubwira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwamuzitirije uruzitiro rumukikije, bo n'inzu yiwe n'ibyo atunze byose, wahezagiye igikorwa cy'amaboko yiwe, kandi itunga ryiwe ryaragwiriye mu gihugu. Satani atangira kumubwira ngo nta kubahira ubusa n'ibyo wamuhaye. Wamuhaye ibitunga, wamuhaye abana, wamuzitirije ibintu bitagira uko bingana, nico gituma. Hariho n'abandi bibaza ngo kubera bafise ibyo bafite ngaho, bakibaza ko kubaha Imana ibyo bitabareba. Birakuraba.
kubaha Imana. Naho ufite ibitagenda, hariho abamiliyarderi bubaha Imana. Hariho abantu bafise amamiliyaridi bubaha Imana mu bikorwa byabo. Imana ishingira intahe. Aramubwira, Satani abwira Imana ngo nizo wamuhaye. Umviriza, aravuga ngo ariko pfa gutuma ukuboko kwawe wubike ibyo afise byose, urabe ko azokugororokera imbona kubone. Ibyo bintu afise bikureho, urabe ko azokubaha. Umva, uhoraho yishura Satani ati ibyo afise byose biri mu kuboko kwawe, ariko we ku mutumba wiwe ntuzomukoreko. Nuko Satani aca arasohoka ava imbere y'Uhoraho, maze Yobu ava hasi, ava imbere y'Uhoraho ateza ibyago. Abana ngo bari kwa mukuru wabo banezerewe, inzibagwaho. Intama zari ziri mu guri iyo mu mashamba. Umuntu umwe araza aravuga ngo abagenzi baje bapfuye n'ibintu byose byanyazwe, inka, indogo, umunsi umwe byose bicirira umunsi umwe. Yobu avuga ijambo hano, maze Yobu ava hasi yitantamurira ko umutamana wiwe, yimosha inkomvorore, yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzosubira mu nda y'isi ntaco nambaye. Uhoraho niwe yagavye, kandi Uhoraho niwe agaburuje. Izina ry'Uhoraho rishemagizwe. Murumvise, Uhoraho niwe yampaye, kandi niwe abisubiranye. Izina ry'Uhoraho nishimigwe, nishigwe hejuru. Hirya y'ibyo bibazo byose, haleluya, aravuga ngo Imana niyo yareba impaye, none n'ibisubiranye, izina ryawe bihabwa icubahiro. Yobu yarakiranuka Imana, haleluya. Mbega ari ijambo rivuga mu gitabo cya Zaburi ngo mbega urufatiro rwawe iyo rusenyutse, umugorotsi iyo wibyawe ibyo iyo bivuyeko bigenda gute? Hariho abantu benshi ibyo bizigiye, ibyo batunze iyo biheze, umenga ubuzima bwabo buraheze. Yobu yaravuze ngo navuye mu nda ya mama ntaco mfite, nzosubira mu nda y'isi ntaco ntwaye. Izina ry'Uhoraho nirishigwe hejuru. Haleluya, haleluya. Uhoraho niwe yagavye, kandi Uhoraho niwe agaburuje. Izina ry'Uhoraho nishemagizwe. Muri ivyo byose Yobu ntiyakoze icyaha cyangwa ngo aherereze amafuti ku Mana. Amen. Ntabwo yigeze avuga ngo Imana nikoze bintu. Oya, muri ibyo bibazo nyine yagororokeye Imana. Muvandimwe, ndakwifurije kuba umuntu Imana yirata. Urugendo rwa kabiri, igice cya kabiri, umurongo wa 3. Uhoraho abaza Satani ati mbega witegereje umusabyi wanje Yobu yuko atahwanye nawe mwisi? Aho igice cya kabiri, icya mbere yaratwaye bya bintu byose. Satani abona Yobu aracakiranuka Imana, barasubira bahura n'Imana. Aramubaza ngo mbega wasubiye guhura n'umusabyi, wamubonye umusabyi wanje Yobu ko ntahwanye nawe? Haleluya. Ari umuntu atunganye, umugororosi, anyubaha, akitandukanya n'ikibi. Erega yakomeje kugororokera kwiwe gushitsa n'ubu, naho wanteye kumugeseza ataco ndamuhoye. Maze Satani yishura Uhoraho ati amagara akabwa yandi. Mbega ivyo umuntu atunze byose yobitanga ku magara yiwe? Ariko pfa gutuma ukuboko kwawe utere amagufa yiwe n'umubiri wiwe, urabe ko atazokugorotako imbona kubone. Uhoraho yishura Satani ati ari mu kuboko kwawe, kimwe gusa uzigurize ubugingo bwiwe. Amen. Aramubwira ngo n'umubiri ushaka nawo ndawuguhaye, n'amagufa ndabiguhaye, ariko ubugingo bwa Yobu, haleluya, ntubukoreko. Satani amuteza ibihute, ariyagaza, arishima umubiri wose, biranga. Umugore aramubwira ngo wa mugabo wanje we, toka Imana wipfire. Aravuga ngo yaramubwira ngo uyu mubiri wanje ni wamara kubora, urukoba rwanje ni wamara kubora, nzareba umwami wanje mfite uwundi mubiri. Haleluya. Yaramututse, aramubwira mu gice cya 27, ukugororoka kwanje ndagukomeje, ntaho nzakurekura. Haleluya. Sinzorekura ukugororoka kubera umubiri.
ku gice cya 42 Imana yibuka Yobu, iramwibuka. Haleluya. Imuheza bya bintu byose yatakaje inshuro zibiri, n'abana biwe iramuha abandi bahungu beza n'abakobwa beza. Imana iramwibuka. Bavandimwe, iyo wagororokeye Imana, reka ndakwifurije kugorokera Imana. Hari umunsi umwe, hari igihe duca mu bibazo, hari igihe duca mu ngorane. Muri ibyo byose urimo, shishikara gukiranukira Imana. Muri ibyo byose Yobu yaravuze ngo izina ry'Umwami rishimwe, kandi ntacu yigeze akura ijambo ribi mu kanwa kiwe